ntushobora kumfata ngo ungire uko ushaka kuko ntabwo ari wowe wandemye. Uyu dutanguranye mwite Paul Kagame cakigigomana c'abanyarwanda cakidakogwa ko eka cakibirengeye ngo c'u Rwanda ya mana y'u Rwanda nkuko basanzwe babivuga ahane mu gihe yugaye amasengero arenga igihumbi yikubita mu gikiriza bavuga ko n'Imana u Rwanda irutinya. Paul Kagame akaba amazi iminsi yiyegereza Imana avuga n'amajambo yo kwihana no kwirega mu gihe hari umutekano muke n'igipfungu c'intambara n'uruyogoyogo bombori mu kirimba eka mu gisirikare mu nda y'ingoma n'ahandi henshi hagenda hatandukanye mu Rwanda. Turaza kurabira hamwe kandi Rutshuru abarenga 1500 abigeme n'abasore cane eka n'abitwa ngo nabatambukanyi baba wazarendo bafashwe batwagwa mu gisirikare ku nguvu ahani nyuma inama iri force kujya basanzwe babikora bakoresheje amamegafone babahamagarira ngo mu manama y'agasakisaki birangira babakuyemwo abarenga 1500. Turaza kurabira hamwe umuhari canke umugwi canke parti politique yitwa Cause Commune ya Kikwiti yahisemwo kwirukana uwitwa Claude Ibalanki inyuma yahagaragariye ko yagiye kwiyunga hamwe na AFC ya Corneille Nanga. Uyu Ibalanki turamugaruka ko ariko amareresi yiwe yaraciye hirya no hino agaragara ko yagiye kwiyungana AFC 23. Rero bahisemwo kumexecominia bahisemwo kumwirukana muri uwo mugambwe wa Cause Commune baravuga twebwe nukuri ivyo twasezeranye gufata inkoho ntibirimwo. Turaza kandi kurabira hamwe Steve Wembi umutangaza makuru yakorera AFC 23 ku mvuduko udasanzwe mu gutukana no gupostinga ibinyoma eka n'amapropagande adafashe amakuru ariko arakwigwa ku mbuga ngurukana bumenyi nuko ngo yahisemo kuva mu muji wa Goma inyuma y'umwihwezo udasanzwe ngo agasanga ibiko yabera mu Burasirazuba bwa Kongo muri no mwanya ngo biteye ubwoba kari ku mvuduko udasanzwe akaba yahisemwo ingingo yo guhunga Goma akongera agasabana n'abagenzi we ngo bishoboka ko bo kwiretira bakava muri utwo duce. Benshi aho bakora baravuga ngo ni inkuru zitarizo ariko zino nkuru ziri ku rubuga rwiwe rwa Twitter aho benshi baba bavuze ngo bamuhakinze canke ni fake news kuri Steve Wembi. Turarabira hamwe kandi intambara iri hagati ya OMS na Donald Trump ndavuga leta zunze ubumwe za Amerika aho bikuye muri OMS bitwara bibabwiye ariko akamona nuko bagiye batarisha ideni ringana gute inyuma ya kano karuhuko mwidonido. Ikazi bakunza Free Podcast TV reka mbanze ndabaramutse ndabifuriza umunsi wa mbere w'akazi nkuko bisanzwe ndabakengurukira mwe mukurikira Free Podcast TV muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi hakurya ya Kanyaru mu karere ka EAC muri Afrika, Amerika, Asia, Oceania eka ni Burayi. Ikaze rero mwidonido ryano makuru n'ubusesanguzi. Reka duhere kuri ano makuru y'Rutshuru. Rutshuru zino mbwebwe za Sarambwe inyuma yaho bamaze iminsi bazivugutira amakuru yo ku rugamba ndibaza ko muko muragenda mo yabona mu magroup agenda atandukanye no kumbuga ngurukana bumenyi zigenda zitandukanye ntivyoroshe cyane gose kuko zaba drone haba infantry hose bariko barabaderoje bariko barabadenije mu makambi yabo mu mapoint strategique amwe agenda atandukanye za 0 minembwe hoho drone yarayira bikora irasubirira bikora gushikana aho mwasubiye kubona abitwa ko ari abanyamurenge basanzwe bayoboka Paul Kagame bakayoboka AFC 23 basubiye guhaguruka ari mu bihugu mpuzamahanga za Amerika n'ahandi biyamiriza ngo genocide kwa kundi bama bavuga iryo niryo jambo basanzwe bakoresha kuko iryo jambo rikora cyane benshi baramaze kubona ko ari terme ya business ariko ntituba tuvuze ko ubwicanyi bwo butahaba ariko umaze misi yose gushira imbere genocide utagira preve za genocide misi yose ari kwivictimiza mu gihe muma muko murica abakongomani nta genocide ihari abarenga miliyoni 30 n'izirenga ariko n'urusasu naho yo bar perdi ikorokeye mu minembwe abanyamurenge bako bakorerwa genocide onana mardosa ariko nimumenye neza ko izo nkinamico n'imitwe bitagifata iswa uko niko biri ku mirongo y'urugamba. Rero Rutshuru baregeranije n'amamegafone barahari gihe cy'isaha 5h du matin 11 mu gatondo ku munsi wejo barabegeranya barababwirisha inama handavuga ni muri territoire ya Rutshuru muri chefferie ya Bwito muri groupement ya Bambo. Aha Bambo barabegeranje babagirisha inama babagirishije inama ntiyari inama isanzwe
kuko bababwiye ubutazitaba inama bazogira amatohoza hanyuma igihano kizoba gihari azoba ari ikwicwa direct, ivyo bo bise execution. Baritaba kubw'ubwoba hanyuma baraja ngaho baragwira. Bamaze kugwira ico bakoze ikibazo ca mbere, ninde akorana na Wazalendo canke ninde mutambukanyi wa Wazalendo, ninde mugabo wa Wazalendo, ninde avuka kumu Wazalendo. Bose bagumye mu gacerere kuko bari bamaze kubona iyo biriko biraja. Bamaze kubura n'umwe yipronosa, bace babatondeka ku mirongo, abadamu ku mirongo, abagabo ku mirongo, abasore n'inkumi ku mirongo, ngo bagenda baratoraguramwo uwo babona agifise ibigango, uwo babona agifise ibiguvu. Bagitangura gutora ngo byarabagoye kumenya niba ko batora bisunze iki, ariko bagiye kuraba abantu bariko baregeranya kuko uwo batora bamushira ku ruhande, bacabona ko baratora abantu bagifise inguvu bakibasha. Abo bose bapakiwe ngo mu mafuso, barabacurera babatwara ngo ahantu hataramenyekana, ngo ariko amakuru yo y'ukwizera nuko bamaze kubona inzira babikoresheje n'utujambo twaguma duhwihwishwa hagati y'izo mbwebwe za Sarambwe, abo basogosi ba Kigali hariya aba RDF nkuko bavyiyemereye, ngo bumvise ko bagiye kubakwira formation militaire forcée kugira barabe ko bo bashira kandi ku mirongo y'urugamba. Kumbure ngirana bazofata defense bariko barasohoka bakubita rivance, ariko reka turabandanya dutohoza amakuru tumenye neza na neza batwawe amaja hehe. Ariko abarenga 1500 nibo bivugwa ko batwawe muri ubwo buryo mu gisirikare ku nguvu. Aha ni muri groupement ya Bambo muri chefferie ya Bwito muri territoire ya Rutshuru. Yes, inyuma ya Rutshuru tugaruke rero hakujya Akanyaru mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho inondwi yose bayiri mu masengesho adasanzwe muri BK Arena. Iruhande ya BK Arena ngo bariko barasengera no mu rugwiro, ndavuga muri presidence y'u Rwanda. Presidence tutigira tubona ivideo yayo canke tubone isanamu yayo yo hanze kwisa. Niyo presidence ya mbere ndabibutsa mu gihugu muri mu continent ya Afrika, presidence ekano mwisinzima niyo presidence itarigerija ku mugaragaro. Tubona ifoto yayo yo hejuru, ifoto yo mu mbavu, impande zine za presidence ntazo tuzi, twama tubona kaya karombero gusa kimbere. Ahari mu gihe izindi presidence zose zizwi kandi zishobora no kugirira classement mondial bigaragara, ariko presidence y'u Rwanda ntayo tuzi. Ntidutebe kuri presidence y'u Rwanda, reka tugaruke rero ku kijanye n'amasengesho. Ahari mu gihe leta y'u Rwanda ya Paul Kagame y'abarangi y'ibigirwamana eka n'abasenga ibidasanzwe bizwi neza ku mugaragaro, bahisemo kugara amashengero menshi, ariko bakaba bongeye kugaruka ku mashengero. Uyu ni Scovia Mutesi yaribereye BK Arena. Tubanze twumva uko gereka karavuga n'amajambo yake karakoresha. Nukuri aratwengeje cyane, wumva ngo bagiye kwegera Imana, bagiye gusenga. Izo mana rero, iyo mana bagiye gusenga sinzi ko bagiye kuyibuka mu gihe bariko barakwitwa kamwafu ahababaza sinzi, ariko reka tubanze twumva amajambo yakoresheje. Turagaruka kandi no ku majambo make ya Paul Kagame yashikirije muri aco citwa ko ari amasengesho bariko barakora. Reka tubaye ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu, kandi tubashimire ko mukomeje kubana natwe. Aha duherereye muri Convention Center ahagiye kubera amasengesho agenda agaruka mu bihe bitandukanye. N'amasengesho ahuriramo abayobozi bakuru b'igihugu, uhereye kuri perezida wa Repubulika n'abandi batandukanye, aho bafatanyiriza hamwe gushima Imana n'ibihe bitandukanye bagiye babamo, ndetse abayobozi batandukanye bagatanga n'inama, ndetse bakongera kwibukiranya ibyirimo Imana yakoze, ndetse no gushimira abagize uruhare mu gufasha imirimo itandukanye muri iki gihugu ndetse n'Imana. Rero reka tubaha kandi kugira ngo muze gukurikira iki gitaramo cyangwa se aya masengesho y'iki. Yes, Scovia Mutesi intumwa akongera akabamaneko wa Paul Kagame, bradra wa Kagame n'uyu ari BK Arena gusenga. Aha ni mu gihe amasengesho canke n'amasengero bobo iwabo bidafatiswa, sinzi ukungene bakubise guca bagira ati ni misi ya nyuma, ni misi y'iherezo, reka twongere twiyambaze ya mana. Mu gihe bavuze u Rwanda ko ari isasa migozi Imana rutinya, mu gihe inkotanyi ari zo mana zonyene u Rwanda rufise. Uno musi rero ndashaka kumenya Damascene, Kabarebe, Kagame, Mubarake, Olivier Duhungirehe, Scovia n'abandi benshi bagenda batandukanye, mwagiye muri BK Arena gusenga. Imana iyihe niyo dukeneye kumenya. Muraza kuza muri commentaire
mutubwire muko musenga Imana yihe. Iruhande y'amajambo ya Scovia twifashisha no majambo ya Paul Kagame, mwumva kungene asa n'uwihebuye n'amajambo avuga agaragaza ko ubu hageze ko yibuka Imana, ubumana bwiwe ataco bukora. Kutemera ukuri ukwaremwe ngo noneho aho bugende guteza imbere kugira neza, ugashaka inzira y'ubusamo, hakaza ukubeshya ati ukwiye kumera utya, akaba ari byo utangira guharanira, ubwo kaba kabaye. Kandi twebwe nk'igihugu uko kabaye turakuzi. Yes, tuvuye mu Rwanda rimwe na rimwe dusimbire mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ubu sinje kuvuga ivy'intambara, ndaje mvuge umugabo yitwa Michel Kuka. Michel Kuka ni wa mugabo mwabonye muri Coupe d'Afrique yaguma agitsuku agize ikimenyetso kigaragaza kubaha no kwibuka incungu yabo yaharaniye ukwikukira cyane ubwigenge bwa no kwidegemvya kw'abakongomani ariwe Lumumba. Uyu rero bamwita Michel Kuka Lumumba Veya canke Lumumba yazutse, Lumumba yagarutse. Uyu rero Michel Kuka muramutse ko yakoze ibikora inka, agahabwa ubushimwe bwenda butandukanye na leta ya Kongo ubwayo, amajipe, amazu n'ibindi. Ubu hagezweho Maroc nayo murazi ko yari kirategura Coupe d'Afrique. Umuserukizi wa Maroc muri RDC akaba yamuhaye jezi, ndavuga mayo yambagwa ngo na Leopard, yambagwa na Zaire muri gihe bakora kina Coupe du Monde, ndavuga mondial yo mu 1974. Ariko sinzi kiba vy'ukuri yambawe ico gihe, ariko ugerageje kuraba ku foto ni simbole gusa kuko iyo jezi ni shasha, ariko kumbure bayikoze nkuko yoba yambagwa mu 1974 yasa ukungene yari imeze, ariko ubushasha bwobwo ni bushasha. Narenze ko bamuhaye jezi yambagwa ico gihe, ariko nagerageje kuraba na curiosity nyinshi cyane casanga ni jezi shasha n'ukuri bushasha, ariko ni kimenyetso kidasanzwe kuko bamuhaye ako gashimwe canke bamubashe banamwibutse kuri kugikorwa yakoze muri Coupe d'Afrique, kandi baza kumuha agashimwe kadata mu 1974. Munumva ko aba ari icubahiro kidasanzwe cyane. Amafoto nko muko murayabona, uyu ni Michel Kuka ari kumwe n'umuserukizi wa Maroc muri ambassade ya Maroc muri RDC. Iruhande rero ya Michel Kuka tuje kwa Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma ya Donald Trump yivugira neza kiyemerera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakenye bari mu bihe bitoroshe. Ndabibutsa neza ko hariho nibitarashigwa mu ngiro neza na neza n'abasenateri kugira ngo babemeze budget ya 2026. Aha rero Trump akaragerageza kugabanya amadepense menshi nkuko yabivuze kuva mu ntango, agenda arakura amahera menshi mu bisata abona katacho bimariye Amerika n'abanyamerika. Yaravuye rero akura ikirenge muri OMS, twarabibashikirije avuga ko OMS ayagiriza kudakora neza mu kiringo ca COVID, kandi ngo no mu gukora yisunze agatwe k'umuntu canke abantu bangahe. Ndabibutse ko Fondation Bill Gates ariyo ishiramo n'amafaranga nayo ubwayo nk'umu individu muri OMS mu gihe bama bakoresha ama vaccine menshi baza Johnson muri bukagiye ca COVID, ama experience ku bantu ku bikoko nibiki abashanga umutahe mwinshi ni Bill Gates. Rero birashoka ko Donald Trump yamaze kubona ko OMS barayidikta igakora ivyo umuntu umwe ashaka, umwe muri abashoye kuba ari Bill Gates n'abandi benshi bagenda batandukanye, hama avuga ati mukoresha mahera nabi kandi ntimuyatendea haki. Ndabivuyemo mukubivamwa rero ntiyabivuyemo nk'umugabo Donald Trump nkuko bikorashikirizwa n'urongo n'userukira OMS mwisi, aho bagenda bamwagirije ideni bakobagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ideni rigera ni gifice c'amafaranga kigera ku miliyoni 260 n'ibice bitandatu vy'amadolari y'abanyamerika. Aya nayo niyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zitegerezwa kuriha muri exercice ya 2024-2025. Bisigura ni exercice ni kiringo kirangiye, rero Amerika ntiyari bwakirihe. Donald Trump nimba arakubise amaso
amaso kuri ayo mafaranga 260 millions.6 avuga ati aya ndayatange bana barakoze nabi wapi Donald Trump aca vayo nk'umuntu no kuri ntiyavuye nk'umuntu w'umugabo nimba vy'ukuri zari yari devoir yiwe kuri haya mafaranga yarakwiye kuyariha hama akavamo ariko kuva yafise deniringa nuko ndibaza ko bitagiye koroha kuko OMS yahagurutse bakaba bishira mu bijurnale bakaba bitangaza mu nzira zose zigenda zitandukanye biranashoboka ejo tukumva ko bagiye muri sentare kugira baburanye leta zunze ubumwe za Amerika babahe amafaranga yabo iruhande yaha turabazanira makuru ariko aravugwa cyane arahuza sinovuga ko ahuza ahubwo atandukanya leta y'u Rwanda na Iran mu gihe abateroriste bagera kuri 4 bafashwe muri Iran bagiye formation y'ubwiyahuzi ya terrorisme mu gihugu cy'u Rwanda babifashijwemo ngo na leta ya Israel turiko turimba cyane kugira tumenye vyifashe gute kuva ryari u Rwanda rutanga imyitozo canke ama exercice ku bateroriste ariko nta gitangaza kirimwo uyoboye u Rwanda wenyene arivugira mwaraheza kiyo ndayibutse ko na Play Podcast ifatamwebwe mugira umunsi mwiza ciao ciao